Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mamala, joyeux anniversaire, sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza, imyaka ingahe, imyaka ingahe, oy kugira ipo iradusarishije. Murara jambo rimwe kumvisa mama ndagukunda. I like it too. bisigura yuko burya bazi batandukanya hagati hariho umwami, umuntu yitwa umwamikazi kubera yuko ari umugore w'umwami, uravyumva. Muga harundi yitwa umwamikazi kubera yuko ayoboye, kandi mu bayoboye n'abagabo abarimwo akoreke karafise insiguro. We rero nosema nivyo umugabo n'umwami wawe nivyo, ariko uri umwamikazi wa Noraski ukaba n'umwamikazi wa Sinema Ndundi. Uyu muhungu ibintu avuze nivyo. Neze mwinshi nta birebire ngo mbe ndabivuge ko gusa nshima Imana ku mwaka wa 2024 mbwira n'abandi bantu baba bafite ikintu basavye Imana imyaka myinshi itarakora yuko ishoboye kukibakorera. Ndanayishima ukuntu hariho umwana yigeze kuba igitutsi kuri jewe, umuntu wese yarazi uwo mutwaro mfise w'uwo mwana akaca azara muntu kango iki n'iki, kumbe ari umutwaro ukomeye warundemereye cyane. Igihe kimwe naravuze ko kugira menyane n'umugabo wanje numvise ijwi rya mpamwe yararimbwira ndamurondere tuganire. Nari maze nka 3 jours ndiko ndarira kubera nari nkumva uwo mwana. Ndashimira Imana kubona muri uwo mwaka twaramurose tukaba turi kumwe turi umuryango uryoshe uhimbaye. Ashaka twaramutana Imana yashoboye kucishura kandi mukanyisase mu buryo utari witeze, kandi ico kintu uwo babona bagucokorako ahubwo cushima Imana ubonye bagucokoye cyane kuko haba hageze, kuko nigendo nk'umugabo bari batanguye kuncokora sha barakoze. Mzee shima kwako brother, shima kwako. Umva sikeshi umuntu arongora agashimirwa. Fiko ndabikwifurije kubera ishimwe. Rama Shantara bo Shantara represente Turabweza gi. Rama Kuri siko mweza giro amen. Gukora kuba kandi gushima kwa murongo. Iharije barakundana. Bafise ukuntu bikura. Izokea muranje nizo zanyiharije Mukete amor. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza murose mwiriwe cyangwa musivana murere. So nkuko mubibona d'abord turi muri surprise ya Fanny Lavine. Nkuko muvyumva akaravuza Sony ni hagishika, so yari we ngaha muhira aheze nk'amasaha nk'atatu turi ngaha anya. So muri surprise yiwe ko mubona hari inyuma hari amagato n'abantu benshi tumurindiriye. So rindira mubaye natwe muze kubona surprise tumufitiye. Aha rero bamugandishije amaze hafi 5 ari kuri portail banse kumugororera. Katurindiri yes, ngiteguriye gute kuri surprise ya Fanny Lavine. Ahisemo kwinjira. Ahisemo kwinjirira. Atari n'undi muntu. Atari n'undi muntu sinzi uwo ari. Muhore. Bayo, yes. Yes, muri commentaire, mwese muri commentaire tumwipfuriza isabukuru nziza Fanny Lavine wacu, tumwipfuriza isabukuru nziza is coming.
Yes, araje akora mu guhurira. Oya, uyumva gute? Yumva fresh nibyo gutuma bare. Ni umugore wawe. Ahubwo umugore n'umugabo wanjye. We ni bang. Yumva gute? Yes, araje. Banza mureke. Netuyasubu nyene. Nikabanza azi. Ntachinjira. Are you ready, guys? Are you ready to receive training? Oh yeah, guma. Hatimije. Natubona ngaha. Yavuye umuduga. Ata. Araje. Oh my god. Niyo ataniye kundirarindira. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mamala. Joyeux anniversaire. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Imyaka ingahe. Oi, bugira. Ipo iradusarishije. Mugeza kuririmba. Anikade wabibonye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyomba mivuye kwa Nuru. Joyeux anniversaire. Oya. Zinizi wanyu. Thank you. Iyi ni gato ya African TV. Oh, thank you. Hamiyi nayo y'umugabo wawe. Yatwafa muri rusangi. Ebona. Thank you. Gaje muri abantu babiprima. Kwatura abantu beza. Ye kutambariye. Muri uyu mwanya wiyumva gute? Muri uyu mwanya yumva gute? Ande sinabe. Wari wiriwe hehe kwanza wewe? Mgawe nkiyo naye kwikumirayo. Kumayizena na Oya. Tujye kanitahi. Aranga. Ashaka kuzana. Kutujanye tuje mu nzu. Ndazi. Ari hose. Okay, ni mu nzu ntaje. Tujye Mugabashe none arakutanyandika. Karibu muvyeyi. Karibu. Thank you. Ndatiya jenyene. Nawe ucusonza. None. Cwerekana inzara. None. Karibu rero fa. Asante. Umeze neza. How you feel? I'm good. Ndaryohewe. Ashindagima. Ndine kutabwo nyene mbe kutari. Niki? None mbe kwagumye uhagaze. Ahagaze hejuru yamase. Ikari kuri uyu munsi itari kidasanzwe ku buzima bwawe baratuzimije n'ita. Atumizimije ita bwawe anikane wowe hamwe winje wowe wabibonye. Hango ntavyo yabonye. Nta kintu nakimenya yabonye. Okay, kuri itariki kidasanzwe. Sivyo? Twanze basituje muri muduga twarebe wo ku itariki. Itariki ni itariki ivuze iki kuri wewe? Itariki ni itariki. Ubwa mbere inyibutsa ko nashaje. Ukije imyaka ingahe? Muri commentaire fana kwije imyaka ingahe? Mugerageje kumuraba. Ubona ari ingahe? Ingo tubwire. Ayabe.
35 ans. ubona kwije ngahe ngo tubwire Okay. mama ufise ngahe C'est 10 ans. harimo amakenga okay bitaki sibi ku buzima bwawe wibutse iyindi minsi wari ufite anniversaire bitandukanye n'uno munsi ni itariki iyi nyene y'umunezero ariko ni itariki nyene numva mbafite ivyumviro byinshi nimvira ati mbega ejo ni gikinokora mbega imana yandemye kubera iki n'umunsi usanga ivyumviro byinshi nguma nibaza impamvu imana yandemye nyumvira ati mbega ubwo koko ndiko mbaho uko imana yabyifuje mu byumviro byayo ava yuko ngera mu isi okay kiri bashaka kubaza nshaka kibaza umugabo yamaze gushika ngaha anya babalao manzi none itikatikaje nyene ariko wewe nyene ariko wozima Ego umwana arashobora kwicwa n'inge. yego yari byinshi umugabo ari ku kazi akaratunganya amatara kwanza kugira ngo habone neza ase neza Yesu mwebwe mwese muri commentaire tumwipfuriza isabukuru nziza umukunzi wanyu Umwana avuka azi kuririmba. Imaze no kurikimana none bampaye n'intuze Iyo pipi gusa rero pipi iraboza amenyo. Umwana akuza amenyo yamenetse. nuruma ibintu bimboza amenyo ibaze bra Fanny ku itariki yejo hahise yari isabukuru nziza ya Josh y'umuhungu wawe ni itariki ivuze iki ku buzima bwawe twadusubire ku itariki kwanza y'umuhungu wawe itariki y'umuhungu wanje ni itariki ivuze icambere yuko imana yishura kuko numwana nari nasengeye numva ashaka umuhungu nari numva ashaka kubyara umwana w'umuhungu kubera ko iwacu tuvuka turi abakobwa gusa rero nari nibati nayo kubyara umuhungu n'ibintu byadanje simana nanje bashaka kubyara umwana w'umuhungu hama cyambona namubyaye ni itariki nyibutsa nyine ko imana nyine ibikora byose ijya tariki umunsi umuvyara yari umunsi umeze gute Halilendi Halilendi nyine kandi ejo nyine Halilendi Halilendi mu gatondo narabyutse nk'abandi bose hamanje kubera nyine barabizi umuvyeyi ari mu kuvyara arasonza sana nzinduka gushusha umushusho nyene usombe n'umuceri hama indi kiramfata bitarashuha hama mugabo cantine ngenda kwa muganga sinitebeje kumuvyara nko mw'isaha imwe amasaha 2 nari ndamuvyaye canjya wa mushusho w'isombe murundi ntiyakugoye oya uba kwa kuje imyaka 14 numwe 11 plito nenda vyibagiye manzuze icara yegera mama wawe rambo yegera mama wawe ngahanya gatonya happy birthday To my mother. Rega bose ni imwe mubwira ijambo rimwe mama wawe d'abord ijambo rimwe yo kumuvisa Mama, ndagukunda. I like it too. Ini birthday wangu. Oya nacu ambe gituma ndamuzanye mbe ndawe kukameze neza n'umuvyara haro ni wawe mwana afise amafiera ariko nawe mwana avuka mu bwenge bwo bwose ubwenge bwose ngiye kuba wiruke ariko no bwenge bwose nisi no itariki 18 z'ukwezi kw'icumi itariki mama yakuvyaye mu sibyo kandi byinshi yagushikanyeko shaka rumushimire d'abord kwanza imbere ko byamwe anniversaire yiwe baraturya ko nawe mu sha mwana avutse afu ajya yari amashugwe abonye umwana avuka atabintazi nayo ko ndumviriza ko bakarya abanyakirundi naho budusige kijambo rimwe kuri mama wawe ku itariki ya 18 yakuvyaye urabuze amajambo y'urukundo ubwira mama wawe murabibaye Navyo mbona mvuga. Ntabwo uvuze uvuga yabivuze ko Osmara wacu ubwenge urakoze cyane ku myaka 11 yawe gusa arakandi Genda ubake. Ndabakere kumegese Boshine Vanilla Vine Trois fois we love you ah non joyeux anniversaire Vanilla Vine mamlao
mama wabo bagwe bavyibuka hari mama wabo ico barakizi Tene hari umuntu atakizi ego urashobora kuvuga ngo uriya muntu ngo si umuvyeyi kandi ubizi ko avyara twagiye ibyo batavyemera n'iminuni ariko ni bon ngo wicaye impande yawe Imana yakuremeye umugore yakuremeye umugore ni itariki Imana yakuzaniye ngo muzane na muzane kandi rero ngo Imana yagiye kumurema Eva Adamu akamubona yaciye aguma twenga aramwenyura iri cyagabo ambara bisigura yuko burya maze batandukanya hagati hariho umwami umuntu yitwa umwamikazi kubera yuko ari umugore w'umwami uravyumva muga harundi yitwa umwamikazi kubera yuko ayoboye kandi mu bayoboye n'abagabo barimwo akoreka arafise insiguro we rero nosema nivyo umugabo n'umwami wawe nivyo ariko uri umwamikazi wa Noraski ukaba n'umwamikazi wa Sinema Ndundi uyu muhungu ibintu avuze nivyo ariko ikibazo abivuze yicaye babivuge bahagaze ijambo rwawe uno muherezi muri turuwa ijambo ni rwawe muzehe murakoze ku mijambo uyu mugabo rero aravuze ijambo rikomeye gose jewe nakira yuko iri jambo twanditse ku magato umva bareke baragira ni sawa turi mu kiganiro none basomanye n'ibibi uravyumva rero ngaha handitseko ngo mama lao si mama w'abakobwa gusa ni mama w'abahungu n'abakobwa mu bahungu n'abakobwa harimwo Sinema Ndundi rimwe abahungu n'abakobwa uravyumva rero kajya kantu gasigura vyinshi nkuko yabivuze sinobirandira ko iryo jambo avuze ngo n'umwamikazi wa Sinema Ndundi abandi bari n'uyu tubona mu bigori rero niyo bari oya nabandi bari Frank umviriza tugende kuri fact mpamvu byinshi ndakivuze tugende kuri fact zana ama award y'abandi bose batondekaho bose bayashire hamwe utuzana award ziwe gusushira oya ariko hari ikindi certificate mu bintu bigiye bitandukanye ziwe zose zishiraho abandi bazanye ziwe muri biro twarabuto hari ikintu kimwe novuga kugira ndakunganire sinzi ko wakurikiranye inkuru ya Mose Imana yari yaramuhaye banza muri ndiri Mose Imana yari yaramuhaye inkoni ijya nkoni ya Mose harageze ahantu agera ahantu hari abasirikare bakaza barashira inkoni hasi zigahinduka inzoka mu kwiyemera barafite udukoni duto ariko Mose yarafise inkoni ifise ubushobozi bwo kumira bwa bukoni bwose bisigure yuko naho bozana bijya bihembo bamaze kuronka muri sinema uyu yarafise igihembo kimwe atarinze kuzana iskania yuzuye ibindi igihembo kimwe kica kimira twatundi twose urumva nico gituma umviriza muhungu ni of course that's true mbwira umukobwa muri industry y'u Burundi yatwaye First Cup ngahataruye wenyene arihe ikindi naco ni jewe natanguye gutwara kije gihembo arihe nyene nije natanguye kugitwara ndi kari agashimwe ni gihembo okay sawa simpembo y'ivyo nije natanguye kugatwara nubwo uko turi indi babandi bo muri quartier bakora di filme dinini long métrage niki mwaba bantu usanga bari muri intuze y'ubu muri generation même na generation y'inyuma yanje nta numwe yigeze aronka naberewe nta numwe yigeze aronka kari agashimwe même nabinyuma na generation y'inyuma yanje shiriku wagize agatentirikiye merci bizu akandi
mwavuze ni umwamikazi wa sinema ndundi ariko rero utibagiye ko ari umwamikazi w'umwami Nohaski uyumva gutega musi wowe neza mu bwami bwiwe ubwami bwiwe ni sawa isana okay ndabisa kijya mu gihe oya ntaco wiyumva gute kwino tariki ariho Imana yakuzanira urubavu rwawe yaratomboye ntabwo wari uzi amatariki yose yakubita akazunguruka ntwari bwigira umenya yuko itariki ariho Imana yakuremeye urubavu rwawe ubisanzwe ni nka kujya urabona nuru urabona yuko nuru abo nyine aho urabona ko nuru na fiko nabone bataramenya bamutara rero hari ibintu ushoboye kumenya utinze kubera ko wafashe umwanya uri kuva bamusavuze ngo bamushyire igera imikashi yo mu Rwanda bahita gutya mama mane Kigali mujama yatuga ati ngoma ndabasoka rero bandanya n'inkuru yari tuzanye atumye ngo badusohokane ba urumva Jackie muri mezo to passage twari twashikiyemo dusha turabaza nyamuntu era ahari nta momo mwoduha uyu yashushe ngufise abantu bagomba baduhe momo tunatesa igigari tujya amafaranga yewe twararindiriye iyo momo nobo rero ndamubonye n'ibikisanga yakoreye Kigali anyway ndamubonye mamlao canke nibitsi ino date nimwe madata ndyohera kandi igihe cyose ino date ishitse na masenge imaze kuba imaze kuvuga nango mvuge incuro mwaje mu myaka tumaranye imaze kuba ni ya mbere tubana mu okay reka mvuge ya mbere tubana nawe nyo tuzamuvugira agomba kuguma ndumufasha wiwe Mujambo Joachim akwishuriye nk'ivyo mugire ninde Biriza uyu numufasha wiwe si umugore numufasha tandukanya bijya bintu byose bagira umuntu wese yozana umugore ariko umuntu wese ntashobora kugira amahirwe yo kuronka umufasha kandi umufasha mwiza uhabwa n'Imana okay hama ngira ko wanashima imbere yuko nduga kwijambo cyambere mbanze cimire abantu bagize baterereye kugira ngo no musenivese ze kubandanye na after yo ngaha kumbura icyo twerekana ivyo tuterekana turashimira special Dani yagize cyakora turashimira Joachim nawe yakoze mu mufuko turashimira Abendwayo yagize cyakora turashimira Mimi Mirey nawe yagize cyakora turashimira umwigeme wacu yitwa Alisa yagize cyakora turashimira kandi ndiko ndumviriza liste Sefu yiyemeje amahera gusa yamunaniye kuriya Sefu arafise ibintu by'ubuhimbira agira ariko ntiyo bigayigwa aracari muto ntiyo bigayigwa hama turashimira special Joshua Nisi umuhungu wiwe w'imfura yagize faho nyinshi na Janet sinivyo gusa yatanze n'amafaranga yavuze Janet arakunda kuncorera kwe Janet wanashima niwe hari gihe umuntu atanga amafaranga kwiyumvira ati ariko ajya nyine ngiye naba yarangamfu ariko Janet vraiment yagize fo byantushije tuko turavuga ati tugoma tugire surprise mamlao yacavuga ati genda tanga amafaranga rero ntituvuze amapi avuga amapi amafaranga amasome twagiye turatanga fiko ico rincu cyatumye wewe na African TV yazanye kwibandanya brother hari kintu ushaka kuvuga uyu ni petit frère wawe si petit frère uyu ni wari grand frère ni grand frère uyu mujama ntiyemeje amahera yageze iki nawe yatazi oya yazane ego yemeje none nena kubaza reka nakubaza jewe kuvuga nawe yazi sina yazanye ariko wiyemeje rakizibiri ziraki zibiri oya jewe ayo nemeye nayemeye ko mwese nibagiye baravuga ko mwese ayo yemeye yazanye oya tuyavuga mwese yataje
reka rero ntituyavuge jewe nemeye nayemeye Araza kuyatanga. kandi ndaza kuyatanga arayatanga ubundi nabuzonda ya Era siko yabuze amara yo gutanga. Umuntu amukunda namurihire. Makenya gusa. ama Ngiye n'iyindimo. Oya ntumuhende. Ngo bamuhendere hariya handi. Yego okay reka rero tuyandane tubanza bacu twataye bashobone nje shaka kuja gusenga ikindi uyu mwaka azosenga gose umugore wawe cyane Kubera umwaka ndosengera n'abantu cyane ariteze ikindi ikindi naco nengo ndabigireko nengo ndabigireko ndabwire ko Jane nibazi ko aje umuntu azifanira vino gusumba abandi sivyo Yego. muri karavuga ngo ngwa none ntiyaravuze ngo rero Fanny Vine icifuzo ciwe kumva yashaka kuba atabivuga ariko arifuze yuko kogira umuryango munini muri filime Ndundi na cyane ko yavuze ngo nzosengera abandi sinze kumuheje kumva ariko arabivuga Fanny Vine muri muzika retse umunsi ariko aragira anniversaire ni Fanny Vine akabekera dibeze gute umuntu wakajagariga wari utapanze neza ani wari upanze sefu ni wewe bivuga sefu ingo fatika sefu agirisha bivuze rero Fanny Vine ubu ariko aragwanira kugira ngo murabizi yuko igihugu cyacu hari ibintu turiko turakora na cyane ko turiko Burundi 2040 Imbono yumbi 2040 Frank ababizi imbono ya karani swasana 2040 ni iki 2060 na 2060 Uburundi bwifashe n'Uburundi buteye imbere okay rero tuko turagwanira urabona ko imyaka yacu kiragenda sinzi ko urabona inkumi dufise ngirindana turenze zose urabona iya misori tumaze kugira abana banini bakuze rero twe tuko turagwanira kumbure nabo nibashika muri tere bazobe bafise ikintu Fanny Vine yamaze gukora nico gituma ngoma ngire ko ndabivuga ndanabivuze ndanatuje dufise ibikorwa byinshi cyane Jackie niwe nabivuga no musituye muri tournage twarushinga aha twababyagaraye sinzi ko nako hari isa na kwafe yavuyemo ntitugifise umwanya wo kuba twoterana n'amajambo n'abandi bantu reka tuje kuri tere dukore duteze imbere igihugu cacu hama dusengeranire aho umuntu wese yokosha kubera ko ntituramarika umuntu ashe gukosha ariko kandi ntitwibagize ko Fanny Vine ari umuvyeyi w'abantu benshi muri no industry ya film rero sinivyo gusa sino muri filme gusa no mu buzima busanzwe Fanny Vine afise abantu amaze gufasha bigatuma ingo zabo zubakika gatuma ibintu byo bigenda neza rero ntituje kujya no hakuno ngo tuvuge ibi yamuhere kugira ngo kumbure turondera amaviews cyangwa kugira ngo turondere gutukana tugire n'ibindi bintu turasenga kugira ngo twese hamwe dushiye gutera imbere kandi Anita ngiye numva ikintu ashuhiye ibindi byo cyangwa kuba twavuze bane bigeze uvuga oya ntacu ndivugiye ati yararankomba ko mubwira joyeux anniversaire kandi nabyumvise none ari wagucutwenga ngo se uyumvise jewe mwijoro hari utuntu ariko ndakora nza saa 7 na 40 gutyo sanga arasinzira umuntu yagize anniversaire none ntibazinzira we joyeux anniversaire vyuka dusengura kwija imyaka kubera ko hari abantu benshi bapfuye murabizi ari nabo duheruka guhamba murabizi na cyane rest in peace kuri Miss Erika yari umwe mu banyempano kandi nakunda rero birababaje ariko urumva ko twagira ubuntu rero akagira anniversaire akaba kiriho reka tubishime hama rero igikurikira tugomba tujye gato hama ndabwira ko nana yagize iginyo rimwe yameze ameze nana yagize iginyo yambwiye ati nsigaye mfise iginyo ngo managure kuginyama rero dufise umunezero mwinshi dufise umunezero mwinshi tugira aho umugore wanje dufise umunezero mwinshi
nta birebire ngo mbe ndabivuge ko gusa nshima imana ku mwaka wa 2024 mbwira n'abandi bantu baba bafite ikintu basabye imana imyaka myinshi itarakora yuko ishoboye kukibakorera. Ndanayishima ukuntu hariho umwana yigeze kuba igitutsi kuri jewe, umuntu wese yarazi uwo mutwaro mfise w'uwo mwana akaca azaramuntuka ngo iki n'iki, kumbe ari umutwaro ukomeye warundemereye cyane. Igihe kimwe naravuze ko kugira amenyane n'umugabo wanje numvise ijwi rya mpamvu yararimbwira ndamurondere tuganire. Nari maze nka 3 jours ndiko ndarira kubera nari nkumbuye uwo mwana. Ndashimira Imana kubona muri uwo mwaka twaramurose tukaba turi kumwe turi umuryango uryoshye uhimbaye. Ashaka twaramutana Entreta abantu benshi ntibamuzi. Ushaka d'abord umugira icyo umuvuze ko bazi ko abantu benshi nta numwe amuzi vraiment ni baki. Ntibamuzi ntivuge Ivuge. Ingabire Alicia Biera. Dushaka gato mudusigurira Alicia Biera. Uyu munsi turi muri anniversaire navuze. Oya urinze umushima. Donc kandi waramugize umutwaro igihe kinini. Imyaka myinshi cyane irenga 10. Really? Ndabuse ko umutwaro umva rero n'imitwaro ushobora kugira utari bubwire umuntu ngo usenge kuko acha kubaza ibintu byinshi tibigeze gutukunuko. Bon nanje n'abantu bafite byinshi byo kubaza. Oya ariko pana muri anniversaire. Faya. Uyu n'umuhererezi wacu Ni anniversaire. Ni anniversaire. Ya gusa numvise no bishima kandi nshimira nabo baba barancokoye kubera ko bari bazi uko ari uwo mutwaro munini fise bakancokora ugasanga bagiye ku media bavuga ngo dufite abana nihakanye ngo fise iki niki ukunuku kuko bacoke bacumisa aho nyene kubera ko bari bazi ko ari uwo mutwaro wa mbere fise mu buzima. Ariko Imana nayo kiravuga ati humura mwana wanje rero ngo midakwishure mu nzira utazika. Nshimira rero n'umutware wanje kuko niwe yabimfashijemo kugira nshobore kumuronka. Asa none mwebwe none abana mbere ya kamera mwana wose. Simba umusonga. Rero arabana inkundo zabo zansi. Rero nshaka kuvuga Fiko kandi abantu batararongora nibo bagorana. Umviriza umunsi baje mu gusezerana mu mategeko cyakuragana nta limite babahaye aho bategereza gusomanira. Barafise droit yo kubikora. Cyo gituma Umwubaha umukozi w'Imana yavuze ati ndabereke no nganye mu rusengero yaciye asimbagana asoma umwamikazi wiwe simba mukabenguriya bananiriza kazi araho dusumunira rero tubandangire kandi kantreta horakora umugore wiwe ari pembeni kenshi ama interview umugore wiwe baba bari kumwe ndakizeye kandi kunyizeye urumva rero nico nari numva nobwira abantu ko umunsi wanje w'amavuko ikintu cyose wumva ari umutwaro ukomeye cyane Imana yashoboye kucishura kandi mukanyisase mu buryo utari witeze kandi ico kintu uwo babona bagucokorako ahubwo cushima Imana ubonye bagucokoye cyane kuko haba hageze kuko nigendo nk'umugabo bari batanguye kuncokora sha warakoze mzee shima kwako brother shima kwako urumva si kenshi umuntu arongora agashimirwa fiko ndabikubera ishirwa Rama Chantarabo Chantare presente turagwezagiye Rama kuri fiko mwezagiro amen ukora kuba kandi gushimira kwa murongo vraiment yambere umugisha cyane antwa na shetani abizi ko iyi ko kuva ndamurotse kuva mpishiro ko ari wo mugabo wanje ko byinshi cyane jena kwijana ibintu byose byarahindutse nabwo uwo mwaka uheze atamutwara nkufise ubyo nari mfise igihe giheze ubu umutwaro wiko umutwaro yuko tworambana
tukaguma nyene tubera umugisha abandi hama nyene tukarindira ibindi vyiza Imana yatuvuze ko kugira bishobore guhezagira abandi sino nta mutwaro ngifise ndi mu nyishu wiki nuwo kubandanya uteza imbere sinema ndundi ivyo nabivuze byo kubana yampishurwa cyane icimana yandemeye n'icimana yatumye mpura n'intare ngaha kuko buri zihura n'intare nuko nawe uri intare kazi Dasanzwe. Yes. Yes, bon. Aho nyene Fanny. Shaka ugereranye imyaka ibiri. Inyuma yuko Noraski aza donc am anniversaire hamwe no kwitariki muri kumwe mu rugo bitandukanye baca tugira kugira tugira n'abana bose baba bamaye kera kwa babone uko nyine na sheri yazi gutanga kera yes bon shageranye iki gihe ubwa mbere utamenye Noraski hamwe n'uno munsi anniversaire zibitandukanye anniversaire zimeze gute ibihe bimeze gute anniversaire wikeje tutaragira narabifata bya na fete na fete c'est vrai icyo nakora gusa kubera ko umwana wanje twagirira birthday rimwe wari 18 nanje 19 kube nabikora kubera umwana nyene ntabona umenga ati mama nawe twarafata agafoto tu nta bindi birenze ariko navuga ngo Imana yari yaramutegura igihe ciza cyo kubikora afise this is my time iki ni gihe rero ciwe iki gihe rero novuga ko ari gihe ciwe nico gituma bibaye yikwije kuko gihe ntaba akwiye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwira cyangwa tuba bahagije iyo dufise aba bafasha bacu rero Imana yaririndiriye kugira ngo imuheza gererindiriye ko Noraski abanza za mu buzima bwiwe nkuko wumva ko ari umuntu yasengeye yabona yuko ari wazomubera umugabo rero ntimubone ibi biriko biraba ngo mutangare cyane we ntibimutangaza kuko Imana yari yarayimubwiye mbere ariko arashika mu masezerano haleluya n'ibindi biracaza ahubwo mwicare muvumbe Fanny uyu munsi anniversaire ni nziza uno munsi bakwakiriye kuno wonya na equipe nininya uri kumwe n'umushinga nahe uri kumwe n'abakinyi bawe uri kumwe n'abana bawe uno munsi yes ndamuje ko raje hari kintu narembonye uri kumwe n'abana bawe n'umunsi bakwiriye bose bakwiriye hari igihe kenshi mu interview barambaza ngo ufise abana bangahe nkabura mvuge babiri mvuge batatu mvuge bangahe akenshi mushaka muje kurondera mu interview yose na code navuga ati mfise abana benshi interview yose nagomba kujamo wowe urimo je ndi mama w'abana benshi urumva bamaze bambaza ati ufise abana bangahe nacamuga afise abana benshi kuko narabura ukuntu bamaraso ego sininga mvuga igitikira ariko kaze wumva none ngo je ngo nari akanya abana jewe ko nabandi 70 ngahe nzoba byaha sawa ubu rero ubunyene ufise abana bangahe bari ngaha bose ntubabona nene babone umwe bari batatu bane batanu cyangwa batandatu cyangwa indwi ariko rero byari ikintu mbaze ikintu mvuga Imana nigitangaza ntushobora kumenya n'igitigiri aho ntituzi ko hari mwindwi cyaye bune cyaye batanu kuko barimo nk'umunani bibaho bro rero ahubwo nawe uko bibaza cyane ushaka kwiyongeramwe mu bana kandi ninjira mu mva ngana amaze kwinjira mu bana we muzane tuje yes bon umuntu dasanzwe twese abashaka kumuhezagira turaba hari mikashi tuza kuba hari mikashi haleluya Yesaya haleluya 52 amen mugabo ivyo nza gusoma ngaha aranza nagenda ndakompleta nshira hivyo jewe ushaka naho ndiko ndavuga okay 52 haravuga ati ikangure wambara inkomezi zawe ewe Fanny Lavine ambara inyambaro yawe ishajije ewe Fanny Lavine wamugwa wera kuko hereye none muri wewe hatazoshika ubutakebwe canke igihumana amina nta gihumana kizokwegeraho uri fire ubwo rero ibyiza n'imbabazi nivyo bizokuza ko gusa amen ariko ibi byo bizoguhunga hunga fire censimbo umurongo nze kuri 13 baca bavuga ati raba umushumba wanje azoja imbere haleluya imbere umugabane wawe uravyumva mama wa azokuzwa amen ashigwe hejuru amen asumba abandi amen burya hariho kwikuza
mugahoro no gukuzwa Yeah. bisigura yuko ubu ntibikiri mu maboko yawe ivyo gukuzwa kwiwawe hariho uzogukuza ubonaho nta wundi ni Imana. Amen, amen. Katoza amen. cavuga ati nkuko benshi yababereye akumiza kuko mu maso hiwe hononekaye ntihasi naho umuntu n'ishusho yiwe yononekaye ntise n'abana b'abantu uko niko azojoreza amahanga menshi. Amen. Abami amen. bazozibira akanwa kabo imbere yiwe. Cette fois-ci saba kuku sabantu bato bazozibira akanwa kabo n'abami. Hallelujah. Babantu bakomako abandi banumengo barakomakomeye bajya uzozibira akanwa kabo. Amen. Kuko bazobona ico batabwiwe. Ubundi wowe nyawe nturahishurwa. Hallelujah. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ati ngo nguko dusa uko twegera Kristo niko dutera dusa nawe cyane gusumba. Okay, ahavuga ati ngo kuko bazobona ico batabwiwe n'ico batumvise bazocitegereza. Hallelujah. I receive. Ngo ni jambo ry'Imana. Yego dushimira Imana kandi iyo dusoma Bibiliya ibinye bako biri muri Yesaya umengo ni byo muri Antigite. Ubundi kugira ngo usome Bibiliya neza burya Bibiliya guhera ku ntango gushika ku iherezo bari kwavuga Yesu. Burya Yesu yatangiye kuvugwa kuva mu ntango mu itanguriro. Uri kuravyumva. Ubundi abantu ntibabimenya rero natwe aya majambo ntabakira ivyandiko ahubwo twibonemo ubundi jambo ry'Imana n'icirore twiraba. Ivyanditswe muri ico gitabo byose biranyerekeye nana kimwe kivuyemo nabibonye nanje ndibona niyo mpamvu genda kundi jambo genda kundi jambo genda kundi jambo genda kundi jambo bavuze muize nazigera maramara konize ijambo ryawe nanje sinzomaramara. Yes, turi kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye, turi kumwe John ndamwita docteur w'imitima yababaye. Turi kumwe kandi na Constance ngaha anya vuba arashira filme yiwe hanze kandi nziza cyane gose. Mu matariki ya vuba turaja kubiserebura tuzojya urubanza batajyo gose urubanza kuko ngaha tugomba tuje. Yes. Bisanzwe amakuru jewe mfise atarayivumbi nuko tuzojya gushika ubuda bubaye nk'ibido z'urwabo. Bamaze kubona ibido z'urwagwa urabona ku makinga iyo bariko baratwara urwagwa usanga ububido bwiyevye. Rero Constance adufitiye ifunguro ryiza, adufitiye ifunguro ry'umubiri, adufitiye n'ifunguro ryo kunezeza amaso twiga muri sinema yiwe. Genda mumagira subscribe kuri chaîne yiwe, chaîne yitwa Constance Niyo. Genda mumagira subscribe kuri chaîne yiwe kugira ngo azobahe filme nziza y'umuruturutu. Nimuzena amasahani yo kugura Constance nta imwe no mushingira nuko ari umunyamwete kandi ko haje. Urabitse ko tugukunda na Solution Cup kandi turagushikiye. none anniversaire mwagumye muyivanga. Reka tumubwire Constance ni umwanya tuboneyemo. Ntituzokora ikiganiro cya Constance. Tuzogikora ariko reka ubu tubigwa ku Constance ni umwe mu bantu bakoresha ingufu nyinshi. barafushe. Ndabizi ko bari baca bapfuye. Reka tuvuge Constance. Jewe wanyawe ni wanyu. Wani kwacu twese. Uneho zijya zose wangene we karakura abonye ni igikwi. Oya ntaguhende. Base ko tuvuge bya Constance. Oya vuga yo Constance niyo bizonabera ndavuga ko bizobera afishi itarasohoka. Ndahora. Okay, rero Constance miteguro kumushigikira ubu yagiye yakora filme y'akajembe gete y'akajembe irimo abastare benshi bashoboka. Agomba nanje mama wabo ndimwo agomba ibatemo andiko nkoresha imvugo arasuje mu koganje yarakoresha shamba rishashagari ya ndiho ruvuga ni byagute agomba abakorere filme yaranaheze yo kugwego antukasi wa mu Constance babona mengana umuntu wo mu gikoni hari ukuntu bamufashe mengana wo mu gikoni mengana umuntu biye bintu byaraheze Constance n'umuntu w'umumama yubatse kandi yubashe rero vuba mu gikoni bikoga ari karakora Constance ko haje wumve ko tugukunda wumve ko tugushigikiye n'abandi badukunda mu mushikire Constance Constance je namumenye vuba
ariko nasanze ari umuntu w'ikimazi cyane muri ino industry rero ko haje kuri Constance ugerageje uravye nakava tubona ko filme ari nziza cyane gose rero umushigikire gena kuri chaîne yo muri urubanza rukurikira rero yayimazi namaze byahe ariko nawe none ko yayinuyegeje none ndababaza mwe muguma muvuga hariho na filme nshasha igiye kubonekamwo filme yitwa My Husband igiye gusohoka vuba cyane igiye kubonekamwo abapolisi police investigation iyo filme narabonye abantu batayakanwa cyane bavuze lala ngo twagiye tugenda ngo tukonyene reka tubereke ibyo twifotoje tubereke amafoto twazanye Fiko nta muntu aragusaba mu ifotozanye ukamubwira ati oya ngo tuzifotozanye hanyuma isikura ku ifoto inazimye none ifoto irazimvye no ikindi naco none nawe turatwifuza nka poster none ikibazo kiri he it's normal ibikorwa imbere iterambere niho Imana icihezagira kuko bishizemo inzigo n'ubundi bica vyononekana igikuru uko deja twasomye n'ijambo ry'Imana ngahanye bisigura yuko ibintu byose tuko turakora birimwe Imana birimwe igenza c'Imana numva mwoka tigatogira ntavhinda kugwagwa niba ubuye frame sana nge babizanye imbere yawe ko nawe nyene shimbo yawe ngaho hafi basi muri imbere n'agashayingo ico kibombo nuri yako tumuririmbira unakuwa naleta mambombo tuko na manifestere wewe unakuja na mambombo hapo manifestere Izahora hendesha bakobwa none mumeshe abakobwa premacha muriko muramubesha muraja oya arafite bazorushinga akimuko yatamwe guhagarara mu bambe ahubwo icara bamwe wewe umuhererezi uriya abaherezi usanga bakora mwamwise umuhererezi ahaza bavuga amazina okay mumuririmbe none ture kata gato tuje kata keke tule fani kata keke tule ego katubugari turye katubugari turye solution couple yo katubugari turye kandi ibyo yakimu kuri proposal yacu yaraturirimba akarimba n'atakazi neza avyo ni sawa benshi baramwifuza yeye ndetse bakagwara bakanifuza bakifuza icyo batanya ndetse bakaja no mu bapfumu bikanka yego haturogeki babonye bibananiye bakagenda baramaramara bisi babahisha ibanga noraske na fani barakundana izokeya murize nizo zabiharije barakundana bafise ukuntu babikura izokeya murize nizo zabiharije mukete amo bafise ukuntu babikora te amo niwe ngabiyanje te amo naundi mwiza nkawe te amo nakunda nkunda te amo ari muri commentaire mwifuriza isabukuru nzi bibiri gusa ushobora kumwifuriza Fanny Lavine nibi kuri no sabukuru ye muri uno mwaka kandi kugira Imana nyifurize byiza kubera ukanyifuriza bibi kugaruka of course waniko bimeze icyo nyifuriza cyose Imana ikigukorera inshuro ndwi rero nyumva ko Imana ikigukorera inshuro ndwi of course oya niko binameze jewe unyifuriza nabi nabi kwabona naco amvete ubu byaranahindutse amfite n'iminwa yawo nivyo kunde yuko burya ibintu byose bavuga bibi canke ari jambo hariho ahantu muri bavuga ati ngo nta cyacure kungwanya izo gice kigira uriko uravyumva ubu rero ubu twanabihinduye kavuga ngo ukavuga ngo
icacuriwe kungwanya cyose kigamije kuduteza imbere kungirira neza kinteza imbere faya haleluya rero ivyo bigwanishwa ntibabicure bacure byinshi kuko biriko bituduze haleluya Okay. bebe bamwegetso Check it. We Joachim. We muherereze ugeze he? Akararesha yo. Okay. Sing Okay. Yeah. Sing the song, brother. kandi Joachim hariho n'indi ndirimbo yaturirimbiye kuri mariage Wese nababaye viti yangu. Wewe ni PDD? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Fanny Lavin. Happy birthday to you. Isabukoro nziza. Isabukoro nziza. Isabukoro nziza, Fanny. Isabukoro nziza. okay none ubu nawe ncamira kuwagize anniversaire On a quel anniversaire? C'est toi. C'est toi ici. c'est toi Est-ce que tu peux... Hola. Ça sera pas d'autre. Le français sera pas d'autre. N'umwana wundi. Biragoye. okay cyangwa urikiza umuhererezi Ngo. na oya mugati umuhereza asigaye iminsi mike ingo Biraheze peti. Ashi misi Misiraharuwe. mapengu yavuze. kandi yabyaye intuze rimwe yabyaye iryinyo Arakarimbo cyo baririmbira abana. dusubira n'imfura arashaka diye ndamuhereza ku None ubuye nibiki. we n'umpangira uko ndabigenza Ninde yo tubuza guhimbaza Imana imirimo yawe bamwita ingabire nayo ni ingabire narose uwo mwaka byose ni ingabire narose uwo mwaka wa 2024 umwana we Yesu ngwatumiginga mbugikwiriye Nyaruka. kuko atagipfuye uwo ni imfura singipfuye uwo ni ni urugamba nanjye Nikomiko gofre Ariko na. gofre fanya wowe Fanya wowe fanya braza. wowe Kesho naoa. fanya wowe Kesho naoa. kesho Ibi mu bibika ahantu. Umwaka uzanzorongora sawa ariko nzorongora sindamenya. Sawa. Ibi mu bibike ngaha muri commentaire. 2025 ngo azorongora. Igitege rero hama kandi umukobwa yumva ready ko fiko murongora nakoresha umwanya murongora. Ingo nawe risingo nawe ngo umurisa bariko baramuha kozo ingo bamumugabo. Okay. uba witarisa Baramuha umugabo. mwango yaranteye prank ngo afsinda umugabo wanje nari kuku Fiko. konsa bamwita indirimbo yiwe ivuga ngo bamwita imvano ikonstara Fizo nawe yaririmbye ati imvano imvano y'imvano n'imvano bayedana baza gutwara rahiri Anita wangu nasukuma ili siku ziende Rudi nyumbani. Achakurikira Nuru babalao. Nuru. kandi fulani kazanana n'umugore wiwe Mukamikira hamwe. Bena abantu muzane. zana umugore wawe Zane nyaruka tukora. zana Nyaruka. oya leta Kandi Bamwo. Ego. none ndamwongera iyindi Zose murazira. yuri ubunyene. be afata umugore wawe naje we
genda nyaruka sheri wanje atamika umugore wiwe oya eko mukono utamika umugabo nutamika umugore n'abana ba solution cup nuru kuyapa murabona Franike kuyapa Okay, banze muze. Offer to you, umugore wa Franike muramubona. Yeah. Murabizi ko Franike yagize mariage kandi afite umugore mwiza, anadukunda, uradukunda cyane. Sana. Tiffany Lavin. Franike afuha. Rero mubona ko kabukobwa barabwirirwa burandikira Franike. Arafise wiwe. Arafise wiwe. Kabukobwa bwirirwa buramwandikira. bivuge bavyumve Kandi turanamukunda muri Solution Cup. Cyane. Yego, thank you. Ariko ntibatuzaniye Shamika. God bless you mwebwe mwese fani jambo rimwe ku bakunzi bawe jambo rimwe ku bakunzi ba filime ndundi Abakunzi banje, abakunzi ba filime ndundi, abakunzi ba Solution Cup, abakunzi ba Franike n'abakunzi ba African TV. Ndibaza nta mukunzi wanje atari umukunzi wa African TV. nizere mwatagira subscribe ari umukunzi wa fani Oya, ibyo bintu nibibaho mugire subscribe. Rero ndabwiye ko ndabakunda cyane kandi yuko ndashima Imana ku bwanyu kuko muramfata mu mugongo nkabibona. Mane bawumugisha. Amen. Merci beaucoup. Mwana kugira imyaka. Akara namukoga ivuga zindi. 35. Yara manyina oya sibyo. Okay, ntacyo. Reka kunsazisha waye. 29. Oya ye. 31. Oya ye. 18. Oya. kumenya amakuru yuko afise imyaka 21 uyu nawe afise 18 nuko uyu afise 3 Merci beaucoup. Wewe wadukurikiranye umukunzi wa Solution Cup, umukunzi wa Twafa muri rusangi, umukunzi wa Constance, umukunzi wa Cinema Ndundi muri rusangi, umukunzi wa Joakim, umukunzi wa Joakim Smith, umukunzi wa Abel, umukunzi wa Fiko Fika afite abakunzi benshi bamukunda bamukurikirana kuri TikTok n'ahandi, abakunzi ba Nisi, abakunzi ba Russia ntavyungo kabampaye abakunzi bandi namuvuze Nisi mwege mwese turabakunda cyane gose n'abakunzi ba Mapengu yavuze umurizo ureba uraryoshye kubugari Janete zigafisa abafana n'abakunzi ba Janete bose merci beaucoup turabakunda cyane gose muri commentaire mumwifuriza imigisha merci